twigishe gusenga. Naratevye ndatora sokre yawe hantiri. Sokre yawe iri mu gusenga. Alors, twigishe gusenga, gukiza abagwayi tuzoba tubimenye. Twigishe gusenga, kwirukana abadayimoni tuzoba tubimenye. Twigishe gusenga, kugwiza imikate natwe tuzosha tubimenya. Twigishe gusenga, ibintu byose wakoze tuzoje tumenya ingene natwe tubikora. Byose is about revelation. Yagaze kuki revelation cyangwa yishurirwa by'umwana wayo Yesu Kristo. Alors, nibihe bintu bituma urukundo rwa mbere rugenda rurahera? Ni igihe kirekire ugendanye n'umwana. Nakubwira igihe kirekire icyo kivyara. Turabona bamaze nk'imyaka 5 bakijijwe muri danger. Turabona bamaze nk'imyaka 10 bakijijwe. Yewe mwe muri danger cyane. Tumaze nk'abantu bamaze imyaka 20 bakijijwe. Yo mwe muri danger gose kudusoma. Plus igihe kiba kirekire n'umwana, plus ukwiye kumenya ingene ubaho. Kuko igihe kirekire kiri mu bintu vyica urukundo n'umwana. Ati pasa bigenda gute? Mu gihe kirekire harabaye ibintu bibiri vyakubayeko, ubishake n'ubishake. Mu gihe kirekire umaze ugendana n'umwana, hari ibintu biri ngombe shimike ko vyakubayeko. Bimwe vyakubaye kubizi, uzi nico bizoca bizana, n'ibindi vyakubaye katana kimuzi. Icambere mu gihe kirekire, ibintu bibiri vyakubayeko. Icambere warize ivyo utaruzi. Ija kabiri warahuye n'intambara. Icambere warize ivyo utaruzi. Bano Imana Imana twigisha icyo tutari tuzi kwari kugira ngo tuyikunde do plus. Mugabo biratangaje ingene kuri bamwe uko bamenya vyinshi niko inyota yo kumenya kandi itera ihera. Kandi Bibiliya ivuga ngo hari umurongo umwe ngomba ndabasomere gatonyi. Tujana hariya Corinthiens 8 verset 2. Nihagira umuntu yiyumvira yuko hari icazi azoba taramenya nkuko akwiye kumenya. Bari man ni ikintu kigoye kubuzi hamukiyumvira ko atacuzi. Kiragoye iki kintu. Ni exercice ikomeye kuba uzi ibintu vyinshi mugugaca wikomporta nta atacuzi. Ni ikintu gikomeye cyane kuba warize biga nabiriya mugabo ukacugira inyifato nkaho nta na kimwe ndamenya ndacyashaka kwiga. Birivuga ngo harahirwa abantu bafise inzara n'inyota, harahirwa abantu bafise nuvuga gute ubworo mu mitima yabo, abantu bashonje mu mitima, aboro mu mitima yabo. Umworo mu mutima n'uyuwe n'umuntu mu mutima wiwe yumva afise inyota yo gushaka kwakira kandi. Birivuga ngo uwo muntu arahiriwe, uwo muntu ameze gutyo. Mugabo rero igihe kirekire n'umwami kikuzana ahantu wiyumvira ko vyose wamaze kuvyiga par experience. Igihe kirekire hari ibintu utaruzi kivuga bwa kabiri wagiye uramenya, warize ibintu vyinshi. Kimwe mu vyigwa wize warize ati uhoraho niyo mwungere wanje
sinzokena. Igihe wakizwa ivyo navyo waruzi. Kumbure wamenya ati nimushimura ko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamahibihe bidashira. Uramenye ko imbabazi zuhoraho zamahibihe bidashira. Bwari umenye bwiza, bwari ukwiye gutuma ukunda Imana cyane. Ngo waruzi ko ari abantu kubwo kumenya ivyo. Cyangwa ati ndabimenye imbabazi ziwe zamahibihe bidashira. Hama yashigwa nikosa agakora icyaha. Muri we imbabazi ziwe zamahibihe bidashira. Mana pardon. Gusaba pardon kenshi vyatugira muzana hana avuga ati Imana iracyari ku ntebe yawe imbabazi. Igihe cyose habaye ikintu nzobwira Imana pardon bizwa biheze. Bwari umenye bwiza bwavya imbuto mbi mu mitima wawe. Haleluya. Nshuti yanje ngamije kukubwira ko mu rugendo rurerure mugiraniye n'umwami hari ibintu byinshi cyane wize. Ngubu ariko rino barigeze gushikwa n'ico kibazo umunsi umwe. Bamwe babwira Paulo ati twebwe turaba Paulo. Hano ati natwe turaba Apolo. Igihe bakizwa ivyo navyo bari bazi. Nga kugendana n'umwami umwanya munini baratevye baramenya umwigisha mwiza n'umwigisha mubi. Mane majambo umwigisha yigisha neza n'umwigisha atigisha neza. Hama barateba barashika hano tijewe ndumwigishwa wa Apolo unda nyanyi ndumwigishwa wa Paulo. Ishengero batangura kugwana gutya. Nivyo biri mu ishengero hanze. Turabukwanaka. Bano Imana ninde mu pastor yagucunguye wewe? Vuga ati nduwa Yesu. Nduwa Yesu. Pore vyache bizana abantu hanu barabadesi. Bivanye n'ivyagiye birakora ku mitima. Abantu barateba barabadesi. Kandi bamaze kuba desi hagushira amakosa ku bantu basanga bayashize ku Mana. Bice bigenda biranyoha urukundo. Icyo kitwa ariko ndavuga ati ufise urugendo rurerure n'umwami, be careful. Kuko muri urwo rugendo hashobora kuba ari ibintu byinshi byiza wize n'ibintu byinshi bibi wize. Ugikizwa ntiwaruzi ko ari bene data baba escrow navyo waruzi. Jewe bani Imana ndabwiza ukuri je narinzi ko mu ishengero ry'Imana hari abantu bera gusa. Gushika umunsi abantu bita ku ntoki gutya. Ni kimwe ivyo bintu kuba nga nikindi kukubiyamwe imbuto mbi. Gushika ubona bene data arabasuma n'umuntu mwicaranye. Bati pay attention aga telefone agumiza hafi. Sindakubwiye ngo wijajara. Mugabo wose ngomba kugufasha iyo experience wagize mu rugendo mwagendanye n'umwami niyica urukundo rwawe rwa mbere. Hari ubusabane warufise na bene data. Hari ukuntu wabakunda. Hari ukuntu mwasabana nta muto nta mukuru yarahari vyari biryoshe. Mugabo bamaze kukwescroka kijya kikaba kiriya kikaba uvuga ati sha nta mvuze ahantu byagushikanye nta mukizwa kihari. Mugabo arahari. Praise God. Bivanye n'urugendo mugendanye n'umwami waratevye uramenya abakozi b'Imana ko araba escrow. Naje magazi imbere yawe avuga ati unundi mu escrow mushasha avyutse muraraba neza. Ibaze ico ni igihe wavuga bwa kabiri urukundo rwa rukiri fresh. Ivyo navyo waruzi nanakimwe waruzi wavyigiye kuri Facebook. Uravyiga cyangwa uvyiga par experience uratebura menya abakozi b'Imana baba escrow. Nujumviza ibyo wavuga vyose nujura vyakira n'umugwa neza vyose nubizi neza imitwe yabo ntayuzi. Indani muri wewe vyagiye biranyoha urukundo mbwa vyari ifatanye n'iki urugendo rurerure mwagendanye n'umwami par experience wagiye urika ibintu. Ivyo bintu nivyo nyene vyabaye ibizimya urukundo rw'Imana mu mutima wawe.
Niganza mugiza mu bwato n'umunsi twaje kwa muganga. Twaje kwivuza. Twaje kwivuza no munsi kwera. Shengero riragwaye. Riragwaye. Par experience, warize ibintu byinshi cyane. Warabonye bene data babaho n'importe comment. Hama uratibura vuga ati okay. Ni poto. Ugenda utakaza gakiza kawe neza wari ufise. Ugenda utakaza amavaleur yawe wari ufise ava. Juste kubera hariho imyaka wagiye ubona abantu bahemuka mu ngoro y'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Biva ngo ubwenge butera kwikakisha. Haje umuntu avuga ati byose ndabimetriza ndabizi. No mu rushengero ni yihuta. Aje gusenga ni yihuta. Kuko Bibiliya amaze kuyiparukura inshuro zingahe. Ni yihuta. Vyinshi arabizi. Avuga ati byo baza kutubwira no munsi ndabizi. Ndavye byo batwigisha. Teme iraza ije agaca yimvira ati muri rya teme bazotwigisha ibi nibi. Apfa kubona teme gusa aca yimvira ibyo bazokwiga muri yo teme. Numva ntabishasha aza metriza ibyo ubuzima rukisu yamaze kubimetriza byose. Ivyo vyatumye Imana itagikora ibikorwa bikomeye hagati yacu. Oya nunibaze wowe urabizi uranabivuga ati abakozi b'Imana n'abaescro hamuragwaye ati mukozi w'Imana ndambika yiganza ho biki frame. Tuvuga nukuri ho biki. Oya tuvuga nukuri. Hari umuntu avuga ati mu bantu bambere ba critique umuntu w'Imana niwe azi imbere. Hama mugabe ikibabaje atewe n'ikintu ati umuntu w'Imana afashe. Yo. Kuko w'Imana gasenga nimbavu zikago guturika nothing happen. Kibaza ati ni je ntagifise onction cyane. Kibazo kiri he? Abantu baragwaye. Avec expérience baragwaye. Ivyo muvuganye nizera ko ari byo nyine muvuganye. Hari ikibazo. Nicyo gituma nizera ngo iki kintu cyaba restore mu ishengero. Ibintu bidasanzwe bizokoreka hagati yacu mu ishengero. Praise God. Vuga turukundo rwanje rwa mbere. Yesu ndaci ukumusi nizana kwe. Murakoze. Chini ukumusi umwe. Umuntu w'Imana umwereka arigisha gutya. Muri yo groupe biblique nari ndimo. Hama ahejeje kwigisha. Acava ngo umukozi w'Imana Edmond NKE muri ryo koraniro. Nkuko nibe yajya. Ahaguruka dusengere turangize. Nari maze nk'ukwezi kumwe nk'ikijwe. Jewe sinarinzi ko umuntu ashobora kuvuga yirongoye. Ivyo ni umaze kubimenya kubera ugendanye n'umwami gihe kinini ya cyane. Je navyo narinzi. Umuntu ahagaze ahera akavuga ijambo naryakira uko nyene n'Imana ivuze. Nasenze ndiko ndajugumira umoya ibaza umwana w'ukwezi kumwe akijijwe mu kwezi kumwe. Amajambo navuze ntayo nzi gusa narahumirije hama ndasenga mejeje. Cyandataha n'Imana wandokarije. Napfukamye muri koridoro ahantu abanyeshuri baca nduza amaboko n'Imana iri banga rirakomeye. Nibonye ndi ordone ndi mukozi w'Imana. Hashimye akamyisha. Iryo jambo ryara twararanye naryo. Bano Imana muze mutinye abantu bavuga amajambo mu kirere gisizwe. Yare ku ijambo twamaranye nk'imisi 3 iryo jambo. Riko riraka mu mutima wanje. Nuno munsi ndacagira ukumenga rimbwiye unyene. Praise God. Gato urukundo rwanje rwa mbere. Hari abantu ngomba subize mu bitaro gufasha abagwaye, abantu ngomba subize gufasha babakecuru, hari abantu ngomba subize gufasha za mfuvyi, abantu ngomba subize ahantu kanaka. Urukundo rwawe rwa mbere raba ibyo gwari gwaragusunikiyemwo.
ushima umuntu urukundo rw'Imana rutanguye guhera muri we, atangura kuba we nabiwe akagarukiza ngaho nyene gusa. Ndibuka igihe tugiye gusenga nyiro tuva nta nishikanwa nazanye, nari sabo twicaranye tindaza kuri kugurana ntatanga ishikanwa mu ideni. N'igihe cyarashitse turamenya ko abakozi b'Imana babaye escrow bajya amafaranga y'ishengero. Mitima y'abantu irakomantara mu mitima yawe. Bo yajyaho wewe birakuraba, we niwatanga Imana. Ndavyibuka cyo genda cyibuka, ndacyibuka. My God. Ndibuka igihe twatora amasuka tuza kurima ibikonkwano by'ishengero, juste bw'ubutumwa bwiza bushikira abantu. Ivyo bihe vyawe vyagiye, ubwo rukundo rwawe rw'umwami rwishwe n'iki? Ivyo bihe vyawe vyononywe n'iki mu mitima wawe? Ninde yabaroze? Gira Yesu ati ntabara mwami Yesu. Ibuka imitima nacyo twari tuzi, nta bumenyi twari dufise, nitwari tuzi no kwakiza abantu Yesu Kristo nga twaraja kubarondera. Twarumva ko umuntu apfuye shaka tarabaye, humva ko umuntu apfuye adakijijwe aratakaye, ubuzima bwe buraheze. Twumva dufise ideni ry'abanyabyaha, twumva dufise ideni ry'abanyabyaha. Twafata ingendo nini cyane tugiye kubwira ubutumwa bwiza abanyabyaha batarizera, tubarira amabisi, tubingingira umwami Yesu. Agakiza cyari ikintu gikomeye ku bandi. Ibyo bihe byawe vyagiye. Hari umugore umwe biri tubwira ngo yahuye na Yesu, nta kindi kintu yari bwamenye kiretse ko Yesu agira neza. Acajya mu gisagara abwira abantu bose ati nimuze ndabereka umuntu yankijije. Nta bumenyi afise, nta bibi yazi kuzingurura, nta senyuma n'imi yari bwaronke. Acagenda arakoka abantu mu gisagara ababwira ati nimuze ndabereke uwambwiye ibintu byanje byose hama arafasha ndakira. Bageze kuri Yesu arabakiza. Mbwa babwiye ubutumwa n'umuntu atazi na verse n'imwe, yabwiye ikintu kimwe gusa ati hari umuntu yanyeretse imbabazi, hari umuntu yankijije, hari umuntu yangiriye neza. Ese tworonka abantu mu ishengero bameze gutya bafise ikibazo cy'abanyabyaha bari aho hanze? Atari abantu gusa baza mu ngoro y'Imana kugira babe blessed, kugira bahezagirwe. Atari abantu baza mu ngoro y'Imana gusa kugira ngo baba profetize ko. Abantu bafise umuriro w'abandi, abantu bafise umutima ushaka umishaha y'abantu, abantu bagomba gakiza k'abantu, abantu bazi Yesu ku musaraba ibyo ariko arakora. Wibaza ko objectif Yesu ku musaraba akora kuduha inzu? No, ibyo ni byari gutuma apfa. Inzu ni gutuma apfa Yesu. Nawe nyine nta nyinshi yavuye ngaha ku isi yubatse. Wibaze ko hajya ku musaraba Yesu imodoka ari gutuma dufira, imodoka ari gutuma dufira, amafaranga mabiye amarundi ego gutuma Yesu dufira. Intego gudufira ni nini ya cyane, yashaka ubuzima bwacu ko buhinduka, yashaka kuna abandi bakizwa nawe. Iyo umuntu atawe gutakaza urukundo rwe rwa mbere atangura gutakaza l'essentiel. Imishani ni kiba kikiri ikintu kinini cyane, abantu baza kuri Yesu Kristo ni kiba kikiri ikintu kinini cyane.
bisigara kuba ari ibintu bisanzwe, ibintu akijijwe sava, akijijwe naho sava, nta kibazo, nta kibazo. Urirwa gusengera abantu iwanyu batarakizwa ryari? Urirwa gusengera mama wawe ryari? Urirwa gusengera bakuru bawe ryari? Uwingingira Imana ryari? Ndabizi umwanya munini tuwupasa tukavuga ati Imana bless me, bless me, bless me, bless me. Muhejeje kuba blessed. Hallelujah. Ivy'Imana yakwigisha utaruzi kwari kugira ngo uyikunde davantage. Ubumenyi uzi utaruzi kwari kugira uyikunde davantage. Igihe bidakoze icyo muri wewe, ubumenyi ntibuba bwakoreshejwe neza. Icya kabiri, umaze igihe kinini ugendana